kuri wa mbere ni abarongoye ikambi ya Nduta muri Tanzania bakoresha inama abakuru b'amazone yose yo muri iyo kambi aho babategetse kubwira impunzi baserukira ko vuba bagiye gutangura igikorwa co kurara ikambi mw'ijoro. Imvo zatanzwe n'umutekano muke urangwa hanze no hagati mw'ikambi. Uyo mutekano muke ukaba uterwa n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho. Ngo kuko umutekano ngo ntiwifashe neza, ngo bagize iminsi babona abantu b'abasuma inyuma y'inkambi, ngo n'abagomba kuza mu nkambi, ngo birarire mw'ijoro. Ku mpunzi rero ntivyumvikana ko batumwa kuja guhangana n'abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro mu gihe bo ari imbokoboko. Rero amakenga akaba araye umuntu yirarira ata kintu na kimwe afite, n'abo basuma n'ubwo bohotera canke abo bagizi ba nabi babona yuko nubwo no kubaroha kubabwira ngo baje kurara amarondo ata kintu na kimwe birarira. Kira noneho iyindi mpunzi ivuga ko hasanzwe hari abapolisi bacungera ikambi bavyigiye kandi babihemberwa. Twavyakiriye nabi kuko urumva twebwe nta kuntu twokwicungira umutekano kandi polisi isanzwe ihari. Polisi niducungerera umutekano kuko nico bahemberwa. Tubamenyeshe ko mu ntango abarongoye ikambi bari bifuje ko ayo marondo yotangurana n'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024, ariko ico gikorwa kikaba kitaraye kibaye gushika uyu munsi, bakaba barindiriye iyindi sango.